Imvura imaze iminsi igwa ikaba yateje ibiza byishe abantu bagera ku 8 mu karere ka Nyamagabe kamwe mu tugize intara y'Amajyepfo mu Rwanda barimo abanyeshuri 3 bari bavuye kwiga nkuko amakuru atugera bivuga nyuma y'izuba ryavuye cyane mu mezi ya Nzeri ndetse no kwakira 22 mu Gushyingo haguye imvura nyinshi cyane iteza ibibazo by'inkangu n'imyuzure hirya no hino mu gihugu ndetse n'umuyaga ugurutsa ibisenge by'inzu. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Nyamagabe CSP Burahinda ntacyo aganira n'abaturage bo mu murenge wa Mushubi yabibukije kwirinda ibiza muri iki gihe. Yagize ati birababaje, ati duherutse gutakaza ubuzima bw'abantu benshi cyane muri aka karere, ati bitewe n'imvura, ati muri bihe rero ni by'ibiza ako mwitaga akagezi gatoya ati kabaye umugezi munini. Yavuze ko uko bambuka imigezi mu zuba atari ko bikwiye kumera mu mvura kuko amazi aba yabaye menshi. Yabasabye rero ko igihe hari umuntu utari mu rugo imvura ikagwa kandi agomba kwambuka umugezi akwiye gucumbika aho ari agataha mu gitondo. Yagize ati ubu mbabwira tumaze gutakaza abantu 8 ati muri imvura, ati bose bavuga ngo ngiye kwambuka gusa, ati mubyitwararike kandi bizaduha amahoro. Mu cyumweru gishize abana 2 b'abanyeshuri bo mu karere ka Nyamagabe batwawe n'umugezi wa Nkomane ubwo bari bavuye kwiga bahita bapfa. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe witwa Niyomwungeri Hildebrand akaba yasabye abaturage kurushaho kwitwararika muri ibi bihe by'imvura kandi abatuye muri aka karere ati bashobora gutwarwa n'inkangu bakahimuka, abatuye ahantu bashobora gutwarwa n'inkangu bakahimuka. Yabibukije ati kuzirika bisenge birinda ko byagurutswa n'umuyaga kandi bagaca imiyoboro y'amazi kugira ngo atabasenyera. Usibye rero abantu bapfuye, ibiza byangije n'imyaka y'abaturage mu mirima, bisenya inzu mu mirenge itandukanye ndetse biteza n'inkangu nk'uko ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe bukomeza kugenda bubigarukaho. Navuga ko rero ari inkuru ibabaje cyane yagiye igwirira abanyarwanda muri iyi minsi, uretse no kuva mu karere ka Nyamagabe no mu mujyi wa Kigali ndango twagiye tunabigarukaho mu bihe bishize aho abantu batandukanye bagiye bitaba Imana bazira imvura nyinshi cyane yabaga yaguye muri uyu mujyi wa Kigali. Reka rero tuvuge ngo aba bantu bose bitabye Imana kubera ibiza tubifurize kugira iruhuko ridashira, hanyuma twizera neza ko mu by'ukuri ingamba zikomeza kugenda zishyirwaho n'ubuyobozi butandukanye abaturage bashobora kugenda bazubahiriza muri kugira ngo basigasire amagara yabo. Mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda 5 baciye umuturage umutwe bakatiwe gufungwa burundu. Abagabo 4 ndetse n'umugore umwe bo mu karere ka Ngoma bahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma icyaha cy'ubwicanyi bahabwa igifungo cya burundu mu rubanza rwasomwe ku itariki 24 Ugushyingo 2022. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko abahamijwe icyaha bagikoze ku itariki ya 8 Ukwakira 2022 aho bishe uwitwa Kizimana Boz bamuciye umutwe. Abo ni Mbarushimana Jean Bosco, Uwigira Amahoro Mathilde, Munyeshara Isaac ndetse na Dushimimana Joel ndetse n'uwitwa Hagumiryayo Edouard. Icyaha bagikoreye mu mudugudu wa Muguruka akagari ka Rurenge umurenge wa Murama akarere ka Ngoma. Kizimana Boz yishwe nyuma yo kuburana isambu ye mu Bunzi yari yaragurishijwe n'umugore we, akaba ari bwo rero batangiye gucura umugambi w'uko bazamwica, ari nabwo rero bahise batangira kugabana inshingano kugira ngo rero umugambi wabo ugerweho. Nyuma bamwambuye imyenda ye yose bayiziringamo uwo muturage bajya kuwujugunya mu mugezi. Urukiko rwahanishije rero buri wese igihano cy'igifungo cya burundu. N'ibyabiri mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda. Turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro byo ku nshuro ya 3 bivuga ku kibazo cy'umutekano muke uri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Na nyinyi mjue hakuna mwingine ana huo uwezo wa kuleta amani ya kudumu isipokuwa nyinyi wenyewe. Uyo ni Uhuru Kenyatta umuhuza w'ibiganiro ku kibazo cy'umutekano muri Kongo, aravuga ko atawundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari abakongomani ubwabo. Turacyakomeje gusaba ko natwe yatutega amatwi akumva ibibazo byacu. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda, ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi. Uwo nawe ni Munyarugero Karemera umuvugizi yungirije ku bibazo vya politike w'umugwi M23. Umugwi FNL ugwanya ubutegetsi mu Burundi uratera ivyatsi amakuru avuga ko wabuze abasirikare 40 mu ngwano
urimwo n'igisirikare c'u Burundi gifatanije n'icya Kongo. Mu Burundi ubukene mu miryango ni imwe mu ntandaro nyamukuru zituma abakenyezi canke abigeme bo ku migwa mikuru y'intara za Ngozi na Kayanza bakora umwuga wo kudandaza imibiri. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. I Nairobi muri Kenya hakoraniye ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu bivuga ku kibazo c'umutekano muke uri mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ivyo biganiro bizomara imisi 6. Eroje Wikaneza dufitiye inkuru y'imva. Abantu amajana 2 niyo biteguye kuba muri ino biganiro bizomara imisi 6 nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi. Ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi ibiganiro vyo ku nshuro ya gatatu byatanguye hari President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, wa Kenya William Ruto, umuhuza mu matati ya Kongo Uhuru Kenyatta n'abandi abanyacubahiro b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko barimo umunyamabanga mukuru wawo. Kongo yaserukiwe n'umushikanganje w'imigenderanire n'andi makungu Christophe Rutundura. Hari n'intumwa za ONU n'umwe bwa Afrika n'andi mashyirahamwe mpuzamakungu. Abandi bakuru b'ibihugu harimo wa Kongo, Rwanda na Uganda babikurikiraniye ku buhinga ngurukana bumenyi. Abafashe amajambo bose basavye impande zishamiranye kumvikana imihari y'inyeshamba bayihamagarira gushira hasi irwanisho. Uhuru Kenyatta yavuze asa n'ubukarya abakongomani abibutsa ku muti w'ingorane ari babwirizwa kuwitorera ubwabo bwa minwe. Ya kwamba amani ipatikane haitapatikana kutoka wengine, amahoro kugira aboneke bizova kuri mwebwe ubwanyu ntazova handi. Mubwirizwa kwiyumvisha ko igihugu ari canyu kandi mugishakira amahoro mukarondera amasuka n'ibikoresho byo kubaka. Mumenye neza ko ubutunzi bwa Kongo ari ubwo kubafasha atari gutuma mwama musesa amaraso hagati yanyu. Mubimenyere nta wundi afise ubushobozi bwo kuzana amahoro arama atari mwebwe nyene. Twe turaha kubashigikira gusa, kubafata ukuboko no kubasengera. Mugabo uruhara rukomeye n'ugwanyu mwebwe nk'abakongomani. Kama wa Kongo President Paul Kagame w'u Rwanda adasiba kwagirizwa na mugenzi we wa Kongo kuba igihugu ciwe gishikiye umuhari wa M23 umaze igihe wigarurira duce tutari duke mu ntara y'Kivu y'Uburaruko. Uko arwavuga niko avyuka avuga. Nyirabayazana n'udashira amasezerano mu ngiro. The primary reason for this persistent crisis is the failure to implement the many agreements that have been reached. Imvo nyamukuru y'izindyane zidahera no kunanirwa kubahiriza amasezerano yashitsweko ku nzego n'ibihe bitandukanye mu myaka iheze. Ndizera ntakekenya ko kuri incuro utu twigoro tuzozana umusaruro. Yugurura ibiganiro akaba ari nawe yafashe ijambo bwa nyuma. President Evariste Ndayishimiye asanzwe ari watwara umuryango wa yase muri kino gihe yabwiye abakongomani ko bishoboka ko biyunga bakabona amahoro. Yabaye akarorero ku masezerano yarusha mu 2000 aho igihugu ciwe casubiranye umwizero. Mu Burundi hari imigwi igwana igera kuri 10. Twari dufise imigambwe 17 itumvikana, ariko akarere kamaze guhaguruka abarundi baricaye hamwe baca basubira kuronka amahoro. Raba uyu munsi abasirikare b'u Burundi baja gufasha ibindi bihugu kugarukana amahoro. Nimwihebure, nimwemera kugandira atabujyajya muzoronka amahoro. Felix Tshisekedi wa Kongo nawe yavuze ko akaryo kadasanzwe kuba habaye ibiganiro. Yasavye abavyitabiriye kutayifisha ubusa. Ici et maintenant, nous devons agir avec rapidité et synergie pour sortir les provinces de l'Ituri. Vuba bwango tubwirizwa gukorera hamwe twihuse kugira dukize intara za Ituri, Maniema, Kivu y'Uburaruko n'ubumanuko na Tanganyika. Ico ngereranya no kwibira mu mazi. Dutegerezwa kunumya ugwamo w'ibigwanisho kugira duhe amahirwe icifuzo cacu rusangi cyo kubaka igihugu cacu. Umuhari M23 ntiwitavye kandi ntiwatumiwe muri bino biganiro nk'uko umuvugizi wawo Munyarugero Karemera Canisius yavyemereye ijwi rya Amerika. Ubundi mu itangazo duherutse gushira ahagaragara twasabaga umuhuza ko natwe yadutumira katwakira kugira ngo tumubwire ibyumviro byacu n'ibitekerezo byacu kubijyanye n'izi ntambara zibera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Hanyuma rero ababashije gutumirwa bakabagiyemo ndagira ngo imyanzuro izanavamo izabireba abatumiwe n'abagiye muri ibyo biganiro, naho twebwe ubwo tuzategereza ubutumire bwacu. Kubyerekeye icyo twasaba umuhuza nta kirenze icyo ngicyo, n'ubundi ni ukumusaba ko turacyakomeje gusaba ko natwe yadutega amatwi akumva ibibazo byacu n'impamvu zacu zigasobanuka. Ibyo guhagarika imirwano twayihagaritse itangazo ry'abakuru b'igihugu bakimara kurisinya i Rwanda, twahise turishyira mu bikorwa, ahubwo icyo dukomeza gusaba no kugira ngo na guverinoma ya Kinshasa nayo yubahirize ibyasabwe kugira ngo nayo ireke ubushotoranyi bityo